aho hari inzira mu diaspora yemeye kuza gukorera imishinga ngaha iwacu i Burundi mu Cibitoki ahubwo kweri turamushimira cyane. Nagomba mbanze ndamukeze uyu muvandimwe Pasteur Désiré aba mu gihugu ca Canada kuri uno mugambi ari karakora. Hello muraho murakomeye nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu micungararo igize igihugu cacu ciza c'u Burundi kuba ari hanze yacu mu nkundire ndababwira ati mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye nongera ndabaha ikaze mu kiganiro cacu arico canyu mushikirizwa na jewe Omario Only hamwe na Mignon kuri ya Tech TV. Uyu munsi ro mushobora kubaza ati twazaniye ko bantu bafatanye twafatanye turi babiri tubazaniye uyu munsi tuje kubereka umugwizatunga aba mu bihugu vyo hanze yakoze projet niniya cyane ayikorera mu ntara ya Cibitoki niyo korora ingurube benshi bazita ibenzi abanyamuci bitandukanye byinshi nivyo tuje kubereka rero kuri uyu munsi inyubakwa niyi iriki rubakwa entreta murabibona ko bariko barubaka murabona ko bariko baragira ibintu bishasha kandi mu bikogwa ikindi kintu nabonye mu Cibitoki ni heza man ni heza sana mu Cibitoki hari amaterrain nkuko twatanguye tubivuga turi mu Cibitoki nkuko mwavyumvise twaje kubereka ibintu byinshi yo je ikintu nkunda intara ni nyinshi hariho turazizi ziya zose bahazi kuba gusa imwe yose ifise karite yayo imwe yose ifise karite yayo Cibitoki ni intara nyene ikiyaya hama iyo hagize umuntu ndabizi ko mu Cibitoki atari abantu siwe wanyina bahanze ariko iyo tubonye umuntu afise initiative yo guteza imbere igihugu cacu nazo nka ya gateje dugati agateza imbere mu ntara vuka kandi apana handi abantu bashoje ku masantre ngurumva ngo haya hantu ngo ni mu misozi ngo nta kintu nokorerayo umuntu akaza ko ikintu nk'iki ubona ko ari umupatriote ubona ko ari umuntu akunda igihugu ciwe n'intara yiwe guys rero twatembereze muharabe muri ro alongere ni 7 metres largeur ni 60 metres urumva ko ahantu hanini cyane ni hanini cyane kandi si ico cyonyene azokorora n'inkwavu ibintu bitandukanye bwozi bitandukanye guys na hantu hanini mugumane naje bahaye mwiriwe marakomeye n'amahoro turabona yuko iyi projet ari projet nini ya cyane turashaka kumenya iyi projet yabajemo gute mwayitanguye gute cyumviro cyatanguye ryari hama mugishira mu ngiro ryari kuvuga ini projet imaze umwanya munini gose twarayumviriye ko twagombye ngo dushire muri ya ndinganizo y'umukuru w'igihugu nyakubahwa son excellence aho ahamagarira buri murundi wese gukura amaboko mu mpuzo agakora na twebwe ni mwe ntumbero nyene twiyumviriye gutangiza societe yacu iwacu Heza Farms twashize imbere uburimye n'ubworozi kandi se hampande y'ivyo oye twategekanye no kuja mu zindi secteurs zose zijanye n'ubuzima bw'igihugu mu buryo bwo gushikana kuri ya ndinganizo y'umukuru w'igihugu aduhamagarira ushikako nk'abarundi bose ego hanyuma rero oye mugeze ni ku na mu Cibitoki nyene niyo dusangwe tuko duratunganiza ibyo bikorwa byacu hanyuma je kwizina naho nagiye ntavuze ni widondoye n'abakunzi bawe zinidondoye kwizina ni Manirariha Mandira nkabari je representer legal wa societe iwacu Heza Farms ngaha mu Burundi ego murakoze abantu benshi twababwiye uko ingene mwavuze ko muri ku mugambi w'indinganizo y'umukuru w'igihugu avuga ati hariyo ivyo avuga ati umuntu wese uronka ico kurya twibaza ko iki gihugu abantu benshi bimvira kubaka abantu bari hanze turabizi neza ko iyi projet ari umuntu ari hanze mwebwe mukicumva iyi projet y'umuntu mwe mwavyakiriye gute nko mu representant legal w'iyi entreprise y'iyi company murakoze cyane twacyakiriye nk'iciyumviro ciza cyane kanatsinda n'umuntu asanzwe akunda igihugu cyane n'umuntu akunda igihugu rero muyo ntumbero amaze kutugezaho ko twokora iyo societe cyimvere twaragishimye tumubwiye ko twobishira mu maguru masha tukabitegura vuba tukabinyarutsa ni muyo ntumbero nyene mwana twatangiye iyi projet yacu kandi murabona ko
ibikorwa biko biratera imbere bijimbere cyane murakoze. Je mbonye iyi projet ndabona ko ari projet nini ya ikibazo cangira niki ni ryambere mutanguye iyi projet canke murafise n'andi ma projet uvuga dusanga uri kufisa n'andi ma projet aha twabashikanye tuko turakora iby'ubworozi no gutegura inyubako usanga dufise n'andi ma projet yo burimye aho naho tuzoheza tubahashikane hanyuma doke naho turacatunganya izindi segiteri nazo tuzozikoreramo kose kuvuga ko tuzokora mu burimyi n'ubworozi tuzokora muri segiteri zose z'ubuzima bw'igihugu. Imbere yuko mudutembereza ahantu tubona ni hanini cyane twari twabwiye abantu ko ari inzu yo kororeramwo ibikoko bitandukanye ingurube ndetse n'izindi n'ayandi n'ibindi bitandukanye mu buryo nyene kujya biri hari inkwavu hari ingurube mugabe iyi nzu nibaza ko imbere ko mudutembereza dushaka mutubwire ibyo muzoyororeramwo hama musha mudutembereza twereka abantu ko hari abantu baticaye ko murakoze. Iyi nzu niyo kororeramo ingurube niyo twabanje turategura korora ko tuzokororamo ingurube ahasigaye urabona ko ari ahantu hanini gose aha rero ni kuvuga ko tuzokubaka iyindi nk'inzu nyene tubaka inzu y'inkwavu tubaka iyindi nzu y'inkoko dushiremo n'inka wanashima ko n'ahantu mu intara yacu ni intara isanzwe yeramwe ivyamwa turafise n'umugambi nyene wo gushiramo ukubaka clôture aha hose kuri tongo twitira yose turakorera kugira ngo indani muri clôture tuzoshobora kubaka hazobe hariyo ivyamwa tongeye tubakemo izo nzu z'ingurube tongeye kandi tubake inzu z'inkoko inzu y'inkoko n'inzu y'inkwavu n'impongore z'inka. Ego nibaza ko nimba atakindi kibazo twotangura tukembera mukatwereka kuko twabonye ahantu heza kandi hanini cyane. Ego ikibazo je nagize ni kubera iki usanga hari kano araga party kamwe kano gaparti kazojamwe ingurube imwe canke n'izibiri. Murakoze cameraman sinzi yuko yoza kabereka niba tuza gutembera nko tutaza kwibona byose. Ego dutembere hagati turabona abantu binjana ngaho aho hari inzira ego muri ya ndinganizo rero murabona ko aha bitunganije hari ankana karorero murabona ko indani murabona ko ukuntu hazoba hatunganije hazoba hasize ku mpome no hasi hasimase. Ego ko musana handi hose turagenda barabona naha hatutunganije nyene hari ikibazo mfise ko mbona hari isima hasi eske mu bworozi bw'ingurube barakeneye isima hasi canke naje nagira ngo barubaka gusa hejuru mugabo hasi ntibahasimanje. Ico ni ikibazo ciza cane mutubajije kuvuga ko ingurube musanzwe muzi ko ari igikoko gikomeye cyane aha ni kugira ngo dukinge za nzara ko zizokora zokwimba hasi niyo mpamvu ko bisaba yuko dusimata hasi kandi ugashiraho n'isima iri tredoze ikomeye cyane iraboneka isima ntisondetse yego isima ikwiye neza cyane. muri kano gakaze kamwe hazojamwe ingurube zingahe? Imwe yonyene nitegekanijwe ko irondotse naho nyene babona ko ni nyinshi kandi mu gihe tuzoba kwazemo aha hose turacubaka ni kuvuga iki ni kiraro cambe itekanya nko kubaka n'amaburiburi y'ibiraro 5. Hajya iyo ingurube irondotse abana none nabo nyene ni vyiza ko baba bakusima nk'iki canke bafise ahandi hantu mutegurira ibi n'ibibuguru vyazo hatandukanye no ngaha. Ego yo niyo ntumbero nyene ko twabwiye ko tugitegura aho naho turafise umugambi nawo kuzohategura mu gihe zoba zirondotse kuvuga ko turafise ahantu tuzozitegurira izoja izoba ingurube izo. Okay duhuye na engineer w'inyubakwa babita gute ku mazina yanyu? Amazina ni Ndayikengurukiye Keva abamvukanye mu Cibitoke. Ego ndashaka kubabaza iyi nyubakwa yatanguye ryari? Inyubakwa yatanguye itariki yatanguye mu maro lo 15
z'ukwezi muri 25 z'ukwezi kwa gatandatu ego niho iyi societe yatangujwe. Mukitangura nize mbogamizi mwahuye nazo? Mbogamizi nta mbogamizi twahuye nazo kuko ibikoresho vyose byari bikwiye. Ego nabonye umenga ahantu ni kure, amazi araborohera kuronka? Amazi aturi hafi kuko abakujyo barabona hariho itiyo rimanukana amazi, iyo twaciye dufatira ko ca baruheza ibombo dukoresha. Mbona umenga ni haritazuye, si hafi y'imihana, abantu kuza ku kazi nabo nyene biraborohera? Hama abenshi nabino kuko urabona ko twarubatse n'inzu abakozi bakore bashobora kuba boruhukiramo, icyo biborohera gose. Iyi projet ya Pasteur Désiré umu diaspora aba muri Canada, iyi projet yabazaniye ngaha mu ntara yanyu muri kano gace kanyu, ni ikihe kintu mubona iri kirafasha abanyagihugu kumbure nko kubuzi? Mbere na mbere kwanza twaramukengurukiye kandi abenshi baramukengurukira guko bakimara kubibona vraiment abantu barakangaraye baravuga tuti natwe iterambere riradushwaya. Guko abenshi urabona ino mu Cibitoki hariho abapfakazi, hariho abantu babayeho mu buryo butandukanye, ariko kuva itangura kuza abenshi baraje barasaba akazi, barabasha kubabona nk'icyo bafungura bitewe na Désiré. Muteganya yuko iyi nyubakwa izohera ryari? Kuko ikintu dushaka nuko uyu munsi twaje kubereka ingene iyi nyubakwa yatanguye, ingene ikiri mirakogwa, ikiri chantier. Turashaka kuzoza n'ubundi tubereka ati ca gikorwa twabereka kigitangura ngiki nyaho kigeze, tuyigejeje ku musozo. Ni ryari kino gikorwa muzokirangiza? Hama murakoze cyane. Muri programme twe twapanze turifuza yuko ibi byoshobora kuzoherana na 25 na 10 z'ukwezi kw'icenda ko izo bitunganije yose inyubakwa. Reka tubashimire cyane. Ego namwe murakoze gose. Nkuko nababwiye rero iterambere rije ntiriteza imbere nyene kurikora gusa, ahubwo riteza imbere n'abandi bantu risanze muri ico kibanza. Nk'ubu murabibona turi kumwe n'abantu batandukanye, abakozi batandukanye, twahereye ku mu représentant légal, turasubira ku mu ingénieur, ubu naho tugeze kubo bafashanya gukora kugira ngo iyi nyubakwa ikomeze kuduga. Rero narifise akabazo kamwe kuba twahasanze, twariko turaganira avant yuko dukora, mugabo nashaka ko tuganira ibyo twako turavugana kuri kamera. Wewe iyi company ya Iwacu Heza Farms, wewe nkawe umukozi waje rikumarira iki muri rusange? No kuvuga ko iyi kazi cyo gufata iyi societe ni nziza cyane, twebwe idufitiye akamaro kanini cyane. No kuvuga ko nk'umu diaspora yemeye kuza gukorera imishinga ngaha Iwacu i Burundi mu Cibitoki, ahubwo kweri turamushimira cyane kuko ino kazi kweri twebwe turaronka ico dufungura, amafaranga dukura ngaha tukayakoresha ibindi. Sibyo gusa, ubu nibi bitungwa agiye kuzozana ngaha bizotugirira akamaro muri kazoza, kandi bizogirira jewe akamaro n'abandi bagira akamaro. Ahubwo kweri umu diaspora n'abandi ba diaspora bari inyuma y'ibihugu borabira ko uya akaba karorero, nabo bagashishikara kudukorera ibintu byiza cyane nk'ibi by'umwenda tayadukoreye, kuko twe ngaha kweri turamushimira, turafungwa nta kabi kandi n'amahera turayaronka, n'ukuri nta kosa tu. Ego uvuze ikintu ciza cyane ati n'abantu bari hanze bandi barabire ko karorero bazana. Iyaba wewe ubona abantu bari bafite ishaka ryo guteza imbere igihugu cabo, hakaza nk'abanyeshibitoki bashika batandatu kubaka, ubona igihugu kiba kigeze muri rusange? Ebana igihugu kiba kigeze, abana iterambere bari rigeze kure kweri, igihugu kiba giteye imbere cyane gose. Babigenjeje uko imana nta muntu wo kwidoga, nta n'ubukene twobonamwo, nta n'ubukene twogira. Umwe n'igihugu wese yobaronka ico afungura ari uko akoresheje ingufu ziwe, abifashijwemo n'abo bantu bari hanze bariko batuma iterambere mu gihugu cyacu Burundi ritera rica imbere. Ni naco gituma byoshishikara girane kutworohereza natwe turonka ico tugirane ico twimarira. Nagenda gusaba rero ubwira akajambo kamwe aba diaspora batariyumvira kandi yose amafaranga menshi ariko batariyumvira kubaka se aho umuntu yacibitunga. Je no bwira aba diaspora ko bogerageza bakadufasha. Baravye ese kuyu mwene data, no kuvuga ko uyu ntari karavyigirira kuko amaze gukora iyi business, no kuvuga yuko
jewe ndi kumibonamo akarusho avantage sije gusha n'aba bene data bari kubabonamo avantage bararonka ico bafungura no babwiriza ko nabo bogerageza uburyo bwose batarebye batikunze natwe bakamya ati nitwakora business iyi ntabwo tuzoba twifashishwe ubwacu hariho n'abene igihugu beshi bari mu Burundi iwacu aho twavukiye tugomba guteza imbere si bo nyine bazo babitejeje impabwo badutejeje imbere twebwe nk'abene igihugu tudafise ubushobozi bwo kugera iyo bari waserukiye abagabo kandi waserukiye neza cyane ndakwemera ifa murakoze cyane yawe mwabibonye yishuye neza aravuze ibintu bikomeye cyane kandi womengo ni nkaho yabiborotse guys umuntu yari karakora ibintu nkibi ni umuntu wo gushigikirwa kandi ni umuntu akashigikira igihugu nukuri akakamo ateye abandi bose bariko barakora imigambi mu vyumve ko igihugu urabona ko adateza imbere si yiteza imbere gusa ahubwo ateza imbere n'indi miryango myinshi murabona ko abantu benshi bahari nagashaka duhamagare umumama umwe dusabe basi umwe aze tuvugane ingo tuvugisha ngo tuganirize gatoya gusa umuntu umwe gusa nk'uko uyu abivuze mugenzi wanyu muriko murakorana yavuze ko ari terambere kandi riko rirafasha abantu benshi bo muri intara ya Cibitoke mwe namwe nk'umwigeme mubibona gute iyo mubonye iprojet umuntu yayizanye nk'iyi mu Cibitoke twebwe iyo tubonye projet ije ngaho mu ntara yacu ya Cibitoke turaryoherwa cyane kuko baradushobora kudufasha bakaduha akazi tukaronka ico dufungura cyaburi agasabune uturato utuvuta cyane cyane nka twebwe bweme turakenera utuntu twishi tutari bubwira byati mutoye kajya na kariya tukashobora kwigura karato agasabune utuvuta agatenge tugashobora no kugura nyene utuntu nyene naro batubona udukoreshe two mutwe nawe uratubona kandi nawe uranatuzi yego cyane kandi ndabye nka jewe abavyeyi baratubwira ati mwebwe bana bacu nimugende kw'ishure munonde kazuza kanyu ariko twarashoboye kugenda kw'ishure turiko tuvuga ati tugende kwiga twibaza ngo tuzoronka ubuzi bwa leta baduhereza hariya muri leta turonka akazi kumbe ntitwamenya yuko turiko turiga kugira tuzoze gukora hano tuzo turaronka ikiyede kabisa umwene data yarakuze ikintu ciza cyane ubu naraheje amashure ndijanye diplome mu nzu ariko narashoboye kuza ino hakuna musukumu no mutumba wacu wa Rusororo barampeza akazi k'ikiyede ndakora nkandikisha ku munsi nkaronka nico fungura saa sita naho ntashe muhira nko dufaranga ndashobora kutufashisha muri tujyana turiya nkagura agasabune uturato kira kintu cyose nipfujije nkidepana abavyeyi sinshobora kuzenda bakosoma cyane gose umuntu yumvise ko wize amashure ugaheza hamuka ariko urakora ikiyede nibaza ko nawe biguha icigwa cico ejo nawe uzoburi kurakoresha abandi kuko nibaza ko udakora kugira ukore gusa aho gukora kugira ngo uhakure ubumenyi canke umuntu ariko arakora abayomenye ati wize kuko umuntu ashobora kuraba akavuga ati no rya muntu yize kandi nanje ndamuhe yemera gukora ikiyede afise diplome mu nzu reka nanje supporting kugira ngo ejo azobareka arakoresha abandi wavyumvire gute kuza gukora ikiyede waheje amashuri hama kuvyerekeye n'amashuri wize jeo ku mashuri nize informatique de gestion nize informatique de gestion ariko naho nayize sindiko ndakora ivyo nize nararavye ati nubundi ngube nicaye hariye nta kintu uriko ndinjiza cavuga ati reka nje kuba ndidepana kuri kajya ko ndiko ndahakora ndashobora kuduga nkagira kuco nipfuza Imana iguhezagiye cyane vrom ku muntu yemeye gushira diplome mu nzu akemera kuzokora ikiyede n'abandi bose bakora canke muramaze kubona abantu benshi ubu barishima avuga ko batavyoyokora ubu mukobwa umwigeme nahatabidondoye reka tubwira akazina hama ahanura abantu bicaye mu nzu atashobora gukora izina ryanje nitwa Kororeramw Sandrine ngomba ku mutumba wa Cibitoke murabizi uyu mwubahwa twariko gukorana ikiganiro ariya kwa Samuel mwarabibonye ko yizewe no mu mabanga ndetse mashasha yo mu rwego rwa diaspora mu gihugu twagira n'iteganirizo ryo kumuronka kugira ngo aduherekeze gutemberera uyu muntu yumviriye gukora ikigogo mu Cibitoke ko nawe asanga avuka mu ntara ya Cibitoke rero twagira tumuha kanya asubira baramutse ko yarabakumbuye hama anatubwire ivyo bamujije muri ayo mabanga ya diaspora mu Burundi hama n'ingene abona muri rusangi iki gikorwa c'uyu muntu ari muri diaspora mugenzi wiwe kazi murakoze cyane nyamakuru Minyoni ndabashimiye
ko mwanyiyumviriye nanje mukansaba uti uyu munsi turamuka tugiye kugendera ibikorwa by'umu diaspora yabituye aba mu gihugu ca Canada Reverend Pasteur Désiré asanzwe akorera mu gihugu ca Canada ariko kandi ni imvukira yo mu ntara ya Cibitoke akaba narangura ibikorwa mu ntara avukamo rero mwanyegere muranyiturutira ko namwe muvuka no mu ntara ya Cibitoke mukaba muri umwe mu ba rongoye diaspora uti duherekeze tuje kuraba ibikorwa bya mwene data canke ibikorwa by'umu diaspora mugenzi wanyu ariko ararangurira no mu ntara musanzwe muvukamo ubwo busabe nabwakiriye neza nabushimye kuko twebwe nkuko mwanatanguye mubivuga uti mwaranize mu mabanga yo kurongora diaspora y'abarongoye diaspora muri kino gihe nibyo duheruka kwizegwa turagenwa mu mabanga yo kuba ari twe turongoye urwego rujejwe gucungera ibikorwa bya diaspora ubwo bita conseil de surveillance babanze bafashe dukoma amashi urakoze cyane ego hama muri iyo ntumbero nyene sinaje mu by'ukuri nserukiye urwego rwa diaspora ariko nk'umwe mu ba diaspora kandi basanzwe bakunda diaspora numvise aho aba diaspora bari ku kivi ndahanyarukira kugira ndabe ibikorwa uko bimeze komsa nanje nshitse n'inyuma canke ndose akaryo ko kuvugana na mwene ibikorwa ndamuhe feedback y'ukuntu nabibonye na cane cane mu bijanye no kumwankuraja no kuraba uburyo ashobora kuba yokora rero kubw'ivyo ndabyishimiye kubana namwe ndashimye ubutumire mwampaye kandi ndashimye kuba twageze kuri kino muri kino kibanza tukabona aho ibikorwa biteye sinzi ko kumbure nshoboye kwishura ku bibazo mwambajije hamwe hoba hari ico nibagiye mwonyibutsa kugira dukomeze ku murongo nkuko twabivuze ni ikibazo wanashaka kiganisha nyuma ko bashi bahabonye ibyo babona babibonye kandi ibyo twavuze byinshi ariko nashaka nkamwe ngamurongo y'urwego nk'ubwo mu byerekeranye n'aba diaspora mwabonye gute uyu mu diaspora mwabonye ibikorwa byiwe bimeze gute nagira muhe feedback kugira ngo n'abandi barishobora kuba bari muri diaspora canke bari hanze batagira ico ciyumviro cyo kuza kubaka mu gihugu cabo kugira ngo maybe bagire iryo shaka ryo kubakira igihugu cabo urakoze cyane ni ciyumviro iyo ni kibazo ciza cyane kandi muri iyo ntumbero nyene nagomba mbanze ndamukeze uyu muvandimwe Pasteur Désiré aba mu gihugu ca Canada kuri uno mugambi ariko arakora ubworozi abazohororera ego turabona ko ariko arubaka iyororero rinini ya cane azoshiramo ingurube kandi turabona ko mengo ibikorwa bisa nibigeze hagati ngira niya nasozera azobatumira muze kuraba aho bizoba bigeze rero ico no vuga no kumwankuraja kumuharo kuhaje kuko iri yororero ni rinini ya cane turavye ukuntu rireha kuva hariya tukazoshikana hariya sahantu hatoya ingurube zizoba zirimo zizoba ari nyinshi nibaze yuko mu Cibitoki basanzwe ari abantu bakunda kaboga nibaza yuko umunsi zizoba ingurube yujuje ingurube ngaha abanyecibitoke ntibazosubira kuganya imboga zo gukoza umutsima ubugari kasi n'abanyecibitoki gusa n'abandi mu zindi ntara aho hakujya muri Kongo urahabona urazi ko nabo akaboga baragakunda aho hakujya mu Rwanda nuko nibaza bose bazobiprofitiramo kandi uko tubiraba muri kino gihe uko turiko turabibona ubworozi bw'ingurube n'ubworozi bugezweho bwimbuka n'ingoga bugwira n'ingoga kandi bufise isoko kandi umurimyi umworozi w'ingurube ntiyigera ashoma icyo kintu kiramaze ni ikintu tumaze kubona twese kubw'ibyo rero twomwankuhaja na mbere tugatera nakamo n'abandi ba diaspora kumbure bataragira kwiyumvira gutangura ibikorwa nk'ibi kuza bagakora ibikorwa nk'ibi ibikorwa by'uburimyi n'ubworozi nibikorwa biza bisahiriza mu gihugu bitanga akazi kenshi nabonye abantu bari ngaha atari bakeya bariko barakora ibikorwa no kuvuga yuko ntibariko barakorera ubuntu barahembwa bahembwe nabo baragenda bagafasha imiryango yabo hama ikindi naco ku rwego rw'igihugu n'igihugu kiraronka ibyo gishobora gushora no kugaburira bene gihugu kubw'ibyo rero turateye akamo abandi bose aba diaspora bose yo bari si n'aba diaspora gusa n'abarundi basanzwe bari ngaha mu gihugu nabo babishoboye barashobora gushiramo uburyo kugira bagwiza ibikorwa by'iterambere nka mwene ibi ego
reka rero tubashimire cyane nanjye ndabashimiye cyane kuri kano kanya mwaduhaye no kuduha akaryo ko kuza kugira dushike ngaha tubone uko abandi bakora komsa natwe tuzokomerezeho natwe turaba imigambi yindi dushobora gukora izisahirizi abandi bamaze gukora ego murakoze twe turabashimiye kandi turabakeje mu mabanga mashasha mwajejwe imana izobaza imbere mu mukiringa muzomara kandi zibakoresha iby'ubuzi kuko umuntu ahenze aza ngaha agakora akaduherekeza mu ahantu nabonye si hafi cyane ahantu bitwereka ko mu mabanga mwajejwe muzokora neza kandi cyane murakoze cyane na kare iyo utowe nyene ubutowe kugira umusuku w'abandi rero nta kuntu twobona umuvukanyi wacu mwene wacu mu diaspora akorera mu gihugu ca Canada ibikorwa ari kararangura tukabona ko mwaje kubiraba natwe turi ngaha dufise n'umwanya tukirengagiza kubiraba naje ndabashimiye kuri iryo teka mwanteye murakoze ego Yeah.